ntitube nk'urugwaruka rubi rondera ibimenyetso. Mbega muvukanyi, urindira ikimenyetso? Ukwemera kwawe gushingiye ku kimenyetso? Harabuze usanga bagira bati Imana yarampaye yaranyishuye, kengurukira umukama, ariko suko yakwishuye ngo nuko byari byihuta ku bwawe. Imana ifise umwanya wayo yishurirako, kandi mu kwishura ntiyishura mpaka kubw'ikimenyetso wayisabye. N'ijambo ryayo ni bimwe mu bimenyetso. Uwumviriza ijambo ry'umukama arakira. Uwumviriza ijambo ry'umukama riramuronsa ubuzima. Hari igihe rero kandi Imana tugomba ko yishuriraho ikibiriraho, ukamenga ni telekomande ufyonda ikishura, ariko Imana suko bavukanye. Dusabwe gusenga n'umutima wemera wizigira, naho twokoma induru gute hataragira kwitwishura ntizotwishura. Mugabo hari igihe rero dutakaza ukwemera, twagira tuti mbega Imana ntibona ivyo mbayeho, ivyo mbayemwo? Mbega Imana ntibona ubuzima ndiko ndabamwo mu muryango, ingene ndushe, ingene ndiko ndatotezwa muhira? Mbega Imana ntibona ubabare mbayemwo muri aka kazi ndimwo, ingene ndiko ndatotezwa n'umukuru wanje n'umushefu wanje? Mbega Imana ntibona ubabare turimwo mu gihugu cacu? Muvukanyi, wewe senga, hanyuma urindire ko Imana yishura. Hanyuma kandi ugumane umutima wizigiye Imana, ntuyitere akagere, ahandi ho uzoba utsinzwe, uzoba uneshejwe. Bandanye rero wumviriza ijwi ry'umukama, hanyuma iryo jwi ry'umukama wemere ko rishika mu mutima wawe, riguhindure, hanyuma riheze rihindure abandi bari ruhande yawe. Kandi ikindi naco bavukanyi, ngo mwera uva ibukuru ugakwira hose.